ndakuze shana ukunyene ubibona batwaye inda utu tuntu mubona tubereye ijisho amabara yo mu bicu turiho twaba turi iwanje ibintu biri ku ruhande urabizi nawe kuko nawe uri umunyamuji. Mama Santos ni umukenyezi yubase, ni umwana avuka ngaho Igitega, afise abavyeyi ngaho Igitega. Mama wanje n'umuntu ava Isonga, papa wanje n'umuntu ava mu Giheta, bisigura ko ndi umunyagitega yuzuye. Nkaba nitwa Ntakarutimana Amina, niryo zina ryanje nahawe n'abavyeyi banje bose babiri batakiri kuri inosi. Umuvyeyi umwe Isonga uwundi mu Giheta. Ego. Amina ryaje gute kumenga Amina ni abo mu idini rya Islam? Amina n'umu Islam kazi yavuse ari umu Islamu, sikuvuga ngo yarinjiye idini eka namba. Urashobora kuba uva mu Giheta canke uva Isonga ariko ukaba wavukiye ngaho mu Giswahili. Uravuse ngaho mu Giswahili uvusa abavyeyi bawe ari abayisilamu, amazina ucuvyumva yuko acazanana n'abayisilamu, ariko umuntu wese abafisi iyo yajazananye. Ariko wavukiye mu Giswahili rero? Ariko navukiye mu Giswahili. Niho iwacu kujya kane. Ego. Hanyuma Mama Santos, ngome nivugira Mama Santos, Amina Amina ntaco ntangorane byose nico kimwe. Mbega waciye ukurira mu Giswahili nyene aha muri quartier Nyamugari, niho wakuriye ubuzima bwawe bwagiye bubandanya gute? Mama Santos icambere na mbere kwanza abavyeyi banje baratwaranye baba kujya kane. Amavuko yanje navukiye Bujumbura kuri Prince Reja, hama barandugana Igitega ndumubebe ucuvyumva, ndakurira kujya kane. Ngeze aho noja kwishuri, sogokuru wanje ari umuntu ankunda cyane, nawe nyene yaramaze kwitaba umuremyi, avyara mama wanje, yaciye anyakira jewe arantwara Ingozi. Niyo nigiye mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, haca hatera amagume yajeje niga mu wa gatatu, ca turahunga mba ndasubiye Igitega. Rero ubuzima bwanje buca bubandanyiriza Igitega. Mbega muvukana muri abana bangahe? Jewe tuvukana turi abana indwi. Uri uwindwi? Je ndi umwana w'imfura. W'imfura? Ndi umwana w'imfura ku bavyeyi banje. Mbega Mama Santos, umuntu ariko arakuraba by'ukuri arabona ko uri umunyamuji. Ubwo si kubera wagumye ukurira mu muji, nibiki byakuranze muri kahise nk'umwigeme wo mu muji? Mu ncamake ndafise ikintu coba caratumye menyekana gusumba uko kuntu wowe uvyibaza vy'ubunyamuji, vyazananye no gukunda umupira. Hama uwo mupira nawo ikaba ari ikintu kiri mu muryango iwacu, si ibintu vyizanye kuko umuhisi papa wanje yari umukoca w'umugwi, yarakinye umupira, abamuzi baramuzi, yitwa Kalala, yarakinye muri Zebre, yarigeze kuba umukoca wayo, yari yegereye cyane ibintu vy'umupira. Nakuze mbona ibintu vy'umupira, nivyo bintu nibaza yuko vyatumye jewe izina ryanje rikura gusumba uko vyoba bimeze ku bandi. Mbega uba warigeze gukina umupira? Oya. Kwari kuwukunda gusa? Kuwukunda kuva nkiri umwana muto kugeza nino saha. Wakunda umupira w'amaguru? Umupira w'amaguru. Ego, nubu unyura imbere yacu ndabona wambaye flambeau du centre. Cyane gose. Mbega baramukanya gutaba flambeau? Flambeau dufise indamuso y'amahoro. Umunezero. Kandi muri mu bihe vyiza? Ibihe bizanwa n'Imana. Turi mu bihe vyiza, twarigeze guca mu bihe bibi kandi byose twaravyitwayemo neza. Flambeau yarigeze kubica mu bihe bibi, niki catumye utayiheba? Ego, Flambeau yarigeze guca mu bihe bibi. Uri umufana utazi gufana ekipe ntivyakorohera. Ntivyakorohera kuba woguma mu mugwi. Ego, uno musi Flambeau du Centre ifise abafana benshi, abagore ni benshi, abatama, abana barabaye benshi. Mbega gufana umugwi na cyane cyane umupira w'amaguru, uri umukenyezi, biroroshe mu kibano baguha isura iyi? Bivana
bivana n'igihe wewe ufaniye umupira. Example je nihereye ko nka jewe nta n'umuntu numwe ashobora gutangazwa nuko jewe no bamfana umupira, kuko ni ibintu bakuze bambonamwo, si ibintu bije nkuze ndi umumama w'abana 6, ahubwo bakuze ntararonka n'umwana numwe, bakuze bambona jewe ndi umufanatisme w'umupira. Umva ngaho rero bica bitandukana n'umuntu yo baje gufana uno munsi n'uwarabisanzwemwo, jewe nta gitangaza kirimo kweri. Nukuvuga wewe n'ubuzima nta kibazo na kimwe, ariko aho hanze hari abavuga yuko abadamu kuja mu by'umupira bituma bitwara nabi mu kibano, mbega ivyo navyo nivyo biriho nawo bihakana. Umva kuja gufana umupira umwe wese abafise imvo imutumye akunda umupira, ariko jewe ubwanje bivanye n'ingeso nama mbona rimwe na rimwe kuri stade n'ibihe bishikira abakobwa bacu, je ndafana umupira, cyo no kwemera ndafana umupira kandi ndawukunda ku buryo nitiro noribura canke nkaryama ndiko ndarota match, ariko je mu bana mfise b'abakobwa biwanje nta mwana wanje ubona kuri stade. Kubera iki? Kandi wewe ugenda bivanye niyo mibere uri kuravuga, abantu biyumvira umuntu akunda umupira ari umuntu w'umufasoni canke w'umukobwa, bariyumvira ati none nkurya ibintu vy'umupira n'umugore ni gute. Cyo tumana kubwira ati jewe ntaco tangaza jewe ngiye ku mupira, kuko je nakuze nja ku mupira, umupira wari wo muhira, abakinyi nakuze ndababona muhi wacu amalokale ibiki. Umva ni ibintu biri muri jewe, kumvamwo biragoye. N'umushinga nahe jewe tubana arabibona kweri ko atakindi kintu kima amahoro n'umunezero atari football. Ego mbega uno munsi tugaruke rero muri Flambeau du Centre nk'umufana, muri Flambeau du Centre abafana muguwe neza, mumerewe neza, muri mu bihe vyiza nk'umufana kandi ari mu ndongozi, ni giki muri ko mukora ku ruhande rw'abafana kugira umunezero mugumane? Icambere na mbere icivugo twebwe mu bafana ba Flambeau, indongozi z'abafana twama dusaba abafana nuko bo kwakira ibihe vyose bije kuri Flambeau du Centre, bisigura yuko hariho ibihe vyiza n'ibihe bibi birashika. Akajambo shikiriza ku bakunzi bawe, abakunzi ba Flambeau du Centre n'abakunzi b'umupira muri rusangi, akanya nakawe mu Santos? Akajambo numva no shikiriza ku bakunzi b'umupira na cane ku bakenyezi bagenzanje, nuko twomenya yuko inyuma y'umupira haza ubundi buzima. Tuvuye kuri stade ubuzima burabandanya, yaba umuflambo ashobora gukenera umufana wa Musongati, yaba umufana wa Musongati canke we yindi equipe Vitaro canke nde ashobora gukenera mugenzi we. Ariko muri twebwe abakenyezi kenshi siko bimeze, turakwiye kwihanura. Je ubu no kumvisha yuko mvuye kuri stade nimba nasinzwe sishaje gutahana amaguru, kukwirinda ingorane n'abakenyezi bagenzanje. Abakenyezi urazi yuko tutabura ivyo dufa, nova hiyo kuri stade naryohewe Flambeau yasinze, wewe utwenze imbere y'umuvandimwe wawe mutavyumva kumwe, usanga muriko murashamirana, muriko muratindero, ari naco gituma abantu bavyakira nabi kuba umukenyezi yoja mu bintu vy'umupira. Cyo nabasaba rero bakenyezi bagenzanje twumve yuko gusindwa bibaho, kunganya bibaho no gusinda bibaho. Ego ariko abakenyezi urahamagarira kuja muri football, kuja gufana urabibahamagari? Nukuri uwo vyokundira akumva yuko umupira yo ukunda atayindi mvo iri ku ruhande, atabindi bintu nk'ivyo birigwa baravuga mu muji biri ku ruhande, yoza ku mupira kuko ushise kuri stade ivyiyumviro vyose bibi, amastress yose yasiga muhira kuri stade buri mu munezero. Santos, ivyo bintu biri ku ruhande nibiki baguma bavuga? Ivyo bintu biri ku ruhande urabizi nawe kuko nawe uri umunyamuji. Ibintu biri ku ruhande urabizi yuko buri mwaka abana b'abakobwa biwacu twavyaye, umwana w'umugenzi n'uwiwawe
ari umwana w'inshuti n'uwiwawe usanga batwaye inda zitaciye mu mategeko bivanye na wa mupira nyene umwe wese afise uko wakira je nakira umupira ko ari ambiance yiwanje imu munezero ituma ndyoherwa nubwo no bamfise ingorane muri uwo mwanya ingorane ndazibagira hari abandi nabo baza kuri stade badakurikiye umupira sanga umuntu yaje kuri stade umenga agiye mu bugeni sanga umuntu aje kuri stade umenga agiye ku rubanza rwananiranye yikoze hamwe uraba umuntu uvuga ati n'umufasoni je kuri stade kweri kuraba gusa umupira cyangwa uyu mukobwa je nkubita kwi jezi ntumbwire ni poudre ntumbwire ikintu na kimwe uzondabe unyihweze kenshi agatima keza kibihe ndimwe vya flambo mama Santos konde kumengura cyari muto goze oya ufisa kabiri nyene nk'umuntu akiri muto cyane oya sinkiri muto aha abana batandatu saha hafi ushobora gusanga nabavyaye kare birashoboka ariko sindi muto nkuba guha imyaka 25 abatabizi oya reka imyaka 25 ndakuze shana ukunyene ubibona 20 nawe noivuga tubarire nacu mugura cyari muto gose gusa nta myaka 40 mfise ariko ndakuze kandi ndiyubaha kandi ndaryoherewe imyaka ngezemwo ndavye n'abana mfise nkaraba n'ingene abantu banyakira banyubaha ntaco tuma nanje niyubaha kuko ndakuze urakoze cyane nawe urakoze Gitega Entertainment TV tugushimire nanje ndabashimiye gose kuba mwanyiyumviriye kuza kunsaba ikiganiro nejo nimwagaruka je ndi tayari ivyo muzoba mwifuza nzoba yagira kuko ikintu citwa kuvuga menga si ikintu kigoye cyane kuri jewe na cyane cyane nk'abandi umu MC nanima ku mariage urumva nibisanzwe naje ndakwiye kuza kuraba no musi ndafise urubanza kuri la Parmerie merci po aha rero bavyumve abantu bashaka aba MC ku mamanza wamaze niyo nibereye urubanza rwari rwo rwose uremsinga ntangorane nta kibazo ama tutaraheza umbabarire gatoya nashase kubwira abantu bakunda Flambeau du Centre iwutu tuntu mubona tubereye ijisho amabara yo mu bicu turiho twaba turi wanje udukeneye uraturonka kwa Mama Santos ino jezi uyikeneye nk'umufana wa Flambeau du Centre nayo nyene ibarizwa kwa Mama Santos vyose urabironka utwo ni tumwe bambara mu izosi nk'udufura ucubibona nyene ko ari ibintu vy'abanyaburayi kabisa Flambeau du Centre irakaze cyane abanyamuci merci beaucoup sante sana